Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya kane ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Utegerezwa gusa nyene kubandanya kumwe natwe hama bikaja biragushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Bamwe mu batutsi barongoye imigambwe ntiberekwa icegeranyo ca CVR. Abahutu nabo bati imwanguha nukuri kutagabanije. Godefroid Hakizimana arongoye umugambwe PSD dusabikanye yiyamirije icegeranyo catanzwe na CVR hamwe n'ibikorwa vyayo, bivuga ko habaye ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'1972. Uyo munyapolitiki yanashize umukono ku masezerano ya Arusha, we yavuze ko CVR ihengamye kuko ngo uyo murwi ujejwe ukuri no kurekuriranira mu matohoza ukora ubaza abahutu gusa, abatutsi benshi ukabimpa ijambo, arico gituma abatutsi bishwe n'abahutu batamenyekana kuko batavugwa. Atanga akarorero ko mu bantu 37 berekanywe ko babajijwe ku vyabaye mu mwaka w'1972, abatutsi ngo yabonyemwo 3 gusa, nayo 34 bose bari abahutu. Akibaza nimba icegeranyo catanzwe kirimwo ukuri kw'abahutu gusa kandi kwategerezwa kuba ukuri guhuriweko na bose. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi umurwi CVR wejeje kwerekana ko n'abagore bishwe bongera basambanywa ku nguvu mu mwaka w'1972. Umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR wejeje kwerekana ibimenyetso vyemeza ko urwimo rwabaye mu mwaka w'1972 ushira umwaka w'1973 rutasize inyuma abakenyezi. Ivyo bimenyetso vyavuye mu binogo rusangi vyimbwe, ibindi navyo bene gukorerwa amabi ariko bagacika kw'icumu nibo babwiye umurwi ivyababayeho. Muri ivyo bimenyetso harimwo impuzu z'abagore n'abigeme zatowe mu binogo nk'amajipo, uduhuzu two munsi, ibikomo vyo ku maboko, ubudede bambara mu nda ndetse n'ibindi bigaragaza ko bishwe bongera bakorerwa imfyapfura mbi. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu ntara ya Kirundo guharika biri mu bihanze ingo zo muri komine Vumbi. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana avuga ko guharika ari kimwe mu bituma ingo zitari nke zo muri komine Vumbi zisubira inyuma mu iterambere, rimwe na rimwe hagakwirikira amatati ndetse n'ubwicanyi bukajamwo. Uwo muhuza w'abarundi akaba abona ko abatware bo hasi bari bakwiye kwama basuzuma ingo zibanye nabi. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Tanzania hugawe amashuri 10 mu makambi y'impunzi z'abarundi. Ingingo zigana kwiyugarwa ry'amakambi y'impunzi z'abarundi ziguma zifatwa. Inyuma y'iyugarwa ry'amavuriro ubu naho hagezweho amashuri. Impunzi zumiwe. Mu makambi y'impunzi z'abarundi haguma hafatwa ingingo zikarishe z'agahotoro buri munsi. Ivyo byose biza guhungabanya impunzi zibona ko amakambi ya Nduta na Nyarugusu agiye kuzohava yugarwa imbere y'uko uyu mwaka uhera. Ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere ndamukiza amashuri 10 yarugawe. Aho ni mw'ikambi ya Nyarugusu aho amashuri 5 yo mu mazone y'icumi ndetse na zone y'icenda harimwo Safari, Jihudi ndetse na Ushindi. Abanyeshure barenga 4,000 bagiye guheba amashure canke baje kwiga mu bice birimwo abakongomani. Muri Nduta na amashure shingiro ya Nduta, Shukrani, Undugu, ishure ry'intango rya Tumaini muri zone ya 17 hamwe n'ishure ryo kwimenyerezamwo rya Nuru muri zone ya 18. Abana nibahawe n'impapuro zerekana amanota yabo. Abavyeyi n'abana babwiwe ko boja kwiyandikisha mu mashuri acuguruye mu gice ca gatatu. Abigisha nabo nyene bazoshobora kungururizwa ahandi nk'uko bivugwa n'abayobozi b'amashure badasiguye na kimwe. Abanyeshure bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye bashika 7,000
nibo bari muri ayo mashure mw'ikambi ya Nduta. Bishoboka bite ko boja mu yandi mashure nayo nyene hazohava yugara mu minsi iza? Ibaze nawe ukuntu abana bagiye guheba amashure n'abana benshi bagiye kuzoba mw'isomero. Ikibabaje nuko ayo makenga afiswe na twebwe abarundi gusa, abanyetanzaniya baradusuzugura. Ivyo ni ibivugwa n'impunzi ziyamiriza izo ngingo z'agahotoro. Itegeko ryo kugara ayo mashure ryatanzwe n'uwurongoye intara ya Kigoma mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzaniya, hasanzwe ayo makambi abiri. Yagenduye hose ahimiriza gutahuka ku bushake bwabo. Ivyo impunzi z'abarundi zibona nyabuna ko kwari ukubacura ku nguvu. Amashure ARC ndetse na Save the Children amashirahamwe ARC ndetse na Save the Children araba ivy'amashure, icibagiwe co ni HCR itunganya ibikorwa vyose, nta na kimwe bavuze. Dukwirikiza amategeko y'igihugu naho tutaba tuyashigikiye. Uko akaba ariko bivugwa n'abakozi ba HCR. Iyugarwa ry'amashure rije ryiyongera ku ry'amavuriro. Kuva mu mpera za 2023 ibitaro 5 n'amavuriro biramaze kugara muri Nduta ndetse na Nyarugusu. Impunzi z'abarundi zivuga ko ari akabi kagiye kubashikira nta nkeka. Kumbure nishirwa mu ngiro ry'ivyo umukuru w'igihugu yavuze, co kimwe n'abagize umugwi nyabutatu, ko amakambi hategerezwa kuba yugaye mu mpera z'uyu mwaka. Bategerezwa basi kuturekera uburenganzira bwo kwiga no kwivuza. Bikavugwa n'impunzi zibabajwe n'ukuntu na HCR ibirabisha amaso kandi zo zibona ko ari ihonyangwa rikabije ry'amasezerano akingira impunzi. Batinya ko biyankara bagatabaza abaharanira agateka ka zina muntu ngo babavugire. Tubona ko amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu muri Tanzaniya co kimwe n'amashirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu yategerezwa kutuvugira. Tubona ko twatereranywe abantu batanezwe uburenganzira bwacu. Turababaje, niko bavuga bamenyesha ko hatawo bifata ibisanzwe bazokwirukanwa ku nguvu. Mu mpera za Nzero, umukuru w'igihugu ca Tanzaniya Samia Suluhu Hassan yamenyesheje ko ashaka gusubiza mu bihugu bakomokamo impunzi zirenga 250,000 mu bihugu bavamwo, bakava ku butaka bwa Tanzaniya. Naho mu mategeko impunzi zitegerezwa gutaha zivyishakiye gutaha ku nguvu bisa n'ibiriko biraba, nk'uko bivugwa n'abarundi bo mw'ikambi ya Nduta. Ibiharuro biva muri HCR bivuga ko igihugu ca Tanzaniya kirimwo impunzi zirenga 130,000. Ikambi ya Nduta irimwo yonyene abarenga igice cabo. Nayo no mw'ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzaniya, abana baba 6,500 barahevye amashure mu mezi 5 aheze bivuye ku guhatirwa gutahukanwa ku nguvu. Bose hamwe ni abanyeshure 6,450 bo mu mashure shingiro n'inyuma y'ishure shingiro bahevye ishure mu mezi 5 aheze. Ivyo biharuro vyegeranijwe n'ishirahamwe ARC rijejwe igisata c'indero mw'ikambi ya Nduta. Imvo nyamukuru yabo baheba amashure kubw'abavyeyi n'abarezi nuko abategetsi ba Tanzaniya batangaje ko hategekanijwe kugara iyo kambi. Hampande y'ivyo bitigiri vy'abahevye ishure, imfashanyo mu ndero ku bana b'impunzi z'abarundi zaragabanutse cane kubw'amasoko muri iyo kambi. Ubwoba bwarateye mu mitima y'abantu bose ngaha, kuva aho abategetsi ba Tanzaniya batereye ubwoba ko hagiye gutahukanwa ku nguvu. Niko bivugwa n'abavyeyi bo mw'ikambi y'impunzi ya Nduta. Kubw'itangazo rya leta ya Tanzaniya ryabonywe na SOS Media Burundi muri Nzero guheze, amashure shingiro atari munsi y'5 ategerezwa kugara mu ntumbero yo kugara ikambi muri Gitugutu 2024. Hampande y'ivyo, nk'uko bisigurwa n'impunzi z'abarundi, imfashanyo igenewe igisata c'indero zaragabanutse cane, bigatuma ducika intege. Sudi Mwakibasi hajejwe ibibazo vy'impunzi abona ko impunzi z'abarundi zahinduye ikambi ya Nduta na Nyarugusu ikirimbiro ry'akajagari
no kubandanya havyara abana babandanya baba umutwaro kuri Tanzania. Ikambi ya Nduta ihaye indaro impunzi ibihumbi 64 vy'impunzi z'Abarundi. Abari muri iyo kambi bahunze uruhagarara rwo mu mwaka w'ibihumbi 2015 rwatangujwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Ihaye indaro kandi abanyeshure ibihumbi 20,345 kubw'ibiharuro vya HCR. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu.